Je ndasaba abantu bari muri diaspora nukuri ndabapfukamiye ndabasabye mumufashe uyu mwana je sinzi je Beni nkishika ngana bikubwiye sinzi ko numva ko uyu mwana avujwe ashobora gukira ashobora kubona kandi mu gihe avujwe agakira akabona ibikorwa byaje bikora neza iyo maze kumenya umuziki rero uronka abagenzi benshi umva rero uyu muziki ucugira iki udukuramwo bya byimbiro bibi masha kwimva yuko ko abantu bagukumira niki yatwifuje guhura na Fizzo ko nawe rero Fizzo duhita mubwira ikibazo cacu bo muri uwo mwanya mvuga yuko yanarize Fizzo yakuwe na amosozi vraiment sinzi ko ijyambere mushoye gwana batabona turi tarantiwe mamba mwege mubona murakunda sinema siko murakunda sinema udakunda sinema akunda ibindi bimusamaza yakora kanura twege naho mamba twege na kindi kintu kimwe naciduha nyine two bon kidusamaza ni ama instrument musique gukoresha ibintu wumvira ikoresha amatwi crazy it could be, baby, so take it easy. Can you hurry? I saw I can breathe. You are my fantasy, my only desire. ndagutegereza nijoro bituma nasinzira nijoro. Hello bakunzi wa Bude bakunzi wa Buja Hit TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye twizere ko mumeze neza cyane wowe wabyutse wumva bitameze neza byose no gushima haraho nyene umuntu abyuka byanse ariko ikintu cyose icambere no gushima ko wabyutse umeze neza canke nawe utameze neza uyu munsi ni wowe ejo nundi bishimira Imana uko wa byakire canke uko waramutse Beni waramutse neza yes naramutse neza abakunzi wa Buja Hit baramukije wherever uri hose uri mu Burundi canke mu mahanga uri muri Canada uri muri Australie uri muri Belgique uri muri sinza uri hose uri mu diaspora naba uri muri Congo canke muri Rwanda canke wherever uri hose uri mu Burundi diaspora uko uri hanze y'igihugu turakora mu kintu twifurije ko amahoro y'Imana yokomana nawe yes bakunzi wa Buja Hit ni Krista na Beni amaze kutumenyera kuri kwiki gitangazamakuru nkuko muri ko muribona kuri kamera Buja Hit canke Beni na Krista twagendeye umwe mu bana afise impano Beni novuga ko twabanje kuvugana inyuma ya kamera afise impano ariko muri briefing avuga agendana ubumuga niko agendana ubumuga bw'amaso yes reka turakwakire kuri kamera za Buja Hit ni sawa ni sawa ndashima cyane biraza neza ndameze neza cyane sinzi mwebwe natwe tumeze neza ni sawa turameze neza urambona ndakubona bukebuke nk'ubu uri kurara ubona meze gute sinshobora kubona ukusa canke ukumeze gusa ndabona nyine visage nyine uko nyine urabona ikintu kiri kure na kure oya mbona ibiri hagufi nk'ubu ndakwegereye urashaka kumbona urabona mfise iki mu ntoki microphone urayibona yego ibi byanditse wabisoma oya ne wisoma usanga ari bamwe basoma kuri bwabo nubwo budomagu bwa wundi mwikaye kubadomagura kugira asome yumvirize kubanza kumviriza turakwakiriye kandi akazina bon nitwa Muco Rodrigue nkaba mvuka mu bana batandatu ndi mukuru sanzwe ndumuririmbyi yego Beni kumbure yeswe kakano karashobora kumfata ka Beni kumbure rero je sinzi ibintu Beni byo byakumbure ni mutima mweranda guys munimure tuko tatwenga nyine murabizi ariko twe twama twiryohewe imisi yose Beni twagendeye Rodrigue hari arazi kuririmba afise ibintu byinshi ari budutangarize mugaje kenshi birambabaza kenshi ndiko ndakora ibiganiro nk'ibi Beni arabizi hari ukuntu nyene usanga mbabaye nkabara n'ikintu mvuga ariko jewe ngira nga Rodrigue namwijeje ko ashobora kuvugwa agakira kubera ko nimba ashobora kubona ibintu bimwegereye naho atabibona neza uyu mwana arashari muto hamwe yovugwa arashobora gukira sivyo Gabeni tuvyizere Kristo je ndabyizera nkimubona cye mbona ko ashobora kuvugwa agakira Rod ni sawa
uba mu yihe kati bomba kumutakura kujya kane yego uba warabashije kuja mu ishuri ngo wige yego bon narize Gitega ku ishuri ryagenda ngo utabona ndahava ndaje Gihanga ndahiga niyo nashoboye kurangiriza tanja kwiga iby'umuziki iby'umuziki ndavyiga bon niga cyane piano hamwe bon ibijanye gusa na musique yego nibyo nakurikiranye cyane ufite imyaka ingahe gawe mfise 23 ans wavutse ukohe canke byabaye gute bon navutse nk'abandi ca ndabivukana uracafise abavyeyi mugabo yego yes Jenny bon ndameze neza cyane kumbere nari nshaka kuguha novuga queen of the mic konza abanza ariko je ngaha kumbere numvise afise programme yavuga ati Christa je veux que na je nogira ico nshikirije ko Bosco yankoze ko kunameze n'umuntu biraboneka ko afise ngabirano kandi afisemo afise umwete Christa yesu ko umuntu ntaravuga byinshi cya kwanza nobanza kwanza gusaba support munoze ko ukunda gusupportinga abantu bose bakunda umuziki uyu musore ari hano ku bwanyu ndazi aduteramisha benshi kandi arabize bikora neza cyane nimba ufite icyo wakora urashobora kwandika muri commentaire cyangwa araza kuduha adresse yiwe hama mubwire icyo mufashije nimba ariyo ndirimbo imwe muyimurihire ayisohore hama ibintu bigenda neza kumbure n'ibindi umuntu wese zaba afite byamufasha kumbure byo byiza cyane Christa sibyo none Beni uretse ikintu je apart ibyo byose support y'umuziki canke iki je ndasaba abantu bari muri diaspora nukuri ndabapfukamiye ndabasabye mumufashe uyu mwana je sinzi je Beni nkishika ngana bikubwiye sinzi ko numva ko uyu mwana avujwe ashobora gukira ashobora kubona kandi mu gihe avujwe agakira akabona ibikorwa byazo bikora neza afite ijwi ariko je ndabapfukamiye n'ukuri mwebwe impamvu tuvuga diaspora nuko novuga ko ari washobora afite uburyo bari muri bamwe kumbere bitanga mugerageza gufasha abantu benshi sindi ko ndavuga abarundi gusa wewe nyene uza kuraba kino kiganiro kuri Bujahit ukabona ko hari support ikenewe naho wowe utari umurundi ukabona ko hari ikintu bufasha kugira ngo uyu mwana avugwe niba je ndizera neza ko abarundi turakundana be cyane gose nibaza ko biza kugenda neza kandi je ndabyizeye wowe nasubiyemo waba uri umurundi cyangwa utari umurundi wumva gusurura imi tuvuga ukabona ikibazo uyu mwana afise ndakwinginze naho ujye wari jana uritange kubwe ndaje umwana avujwe ashaka gukira yes kumbere na cyane nanivyo vyiza gushigikirana kuko si twese twashimye ko twovuga kumbere kino namuntu wese adafise novuga adafise akantu ariko siwe nabanyene yabishimye ko vyogenda gutya nawe nyene arifuza kuvuga nk'abandi ariko kubwo nuvuga ni destin ni vy'Imana yamuteguriye avuga ati Rodrigue wowe uzomera gutya hama ikibazo nifuze kubaza Rodrigue mu muryango wanyu ni wasanzwe uvuka ufise ubwo bumuga yego abavyeyi bakubwiye ko vyatewe n'iki kumusanga umuntu nyene bo ibikesho biragoye ko usanga umuntu uko abayeho je nawe sinabajije byinshi kuko nzi yuko umuntu ashobora kuryama akabyuka yahindutse cyangwa kuvuka utabona nibisanzwe mbona ari yakiriye uko niyakiriye ukundi nuko hacenja ku ishuri ngenda n'abandi bafite ubumuga hakana Imana yaciye iduha kandi diferandi bakomeye iyo umaze kumenya umuziki rero uronka abagenzi benshi umva rero uyu muziki ucugira iki udukuramwo bya by'imbiro bibi masha kwimva yuko ko abantu bagukumira biramaze gushika none bakagukumira gahoje yani wambeshe vere abantu barakwakira neza ati rero ku ishure wewe byagutumye rero wiyumvira bijya byiyumviro bindi wari kugira bivanye n'ukuntu wavutse ufise ubwo bumuga tuvuge ko ishuri ryagufashije cyane kuko kenshi iyo nandi bantu bafise bameze nk'ukumeze urumva kumenga uri yakiriye umutima batiyanje bwa bundi byafashe nari yakiriye hama ikindi kiza kuturemesha ni music niyo mvure music hama ndashaka kuyivira Beni reka novuga ati abanza tuje imbere ho gafashanye mwumvise ko amenyereye yize ibintu bya piano ariko hano afise gitara sinzi ko ashaka kugerageza gitara uragerageza uravuza cyane ndavuza uravuza uragerageza
none hagati ya piano na gitari niyo uvuza cyane piano gitari si cyane bon gitari kunsa nayo uvuga ati nyene bon ndazi amanoti uvuza gusa ko ikintu wumva cyane ni piano na battery urashaka kurimba wivugiriza amashi kuri gitari kuririmba en plus ukugira koma amashi ukubita nko ngaho buke uko ibi sine pourcentage tayo cyane uko la fois prochaine zobitegura n'abandi uzeba n'abandi bo bavyumva cyane bazi gukoresha ibicunganisho byinshi groupe n'abandi bantu garoje bon iyi emission beni igihe tubivuganako DJ nyine ayecho tuvugana ko la fois prochaine tuzo turi batatu tugire kome kwicuruza ko twakwitara amakaraoke gusa ariko muri misi nyene ko igihe cya corona leta ntivyemera abantu bakagire gusa ariko nyene bo la fois prochaine tuzobivuga yuko nafise ama mariage badutumiye tukaririmba kugira iki baroka noti zo turakaronka murakuru mwibeshaho namwe reka yumvisha abakunzi ba Buja badukurikiye ko ashoboye indimbo y'iwacu canke y'abandi iyo ushaka iyo ubona ko byo ugenda neza uvuza cyane uvuza neza umetriza kuri gitari How crazy it could be, baby, so take it easy. Can you hold me so I can breathe? You are my fantasy, my only desire. ndagutegere so nijoro bituma nasinzira darling I keep on more time I might lose my mind indirimbo y'ikirundi reka ndimbi yiwacu ukiwe maze mu buzima ndagukunda nawe ntukunde ni nk'imvurirwa mu ishyamba biratunuza bikababaza nta kintu kibabaje mu buzima ndagukunda nawe ntukunde ni nk'imvurirwa mu ishyamba biratunuza bikababaza guys sinzi amatwi yanje uko ndabyumva ndumva ko ashoboye sinzi ko namwe ariko mwabyumvise comment zanyu zirakenewe bakunze Buja hits bakunze umuziki ndundi comment zanyu turazikeneye mwandika uko mubyumva ariko kuri je ndabona ko ashoboye kandi kubona hari benshi ushobora gusanga bafise nk'ubumuga beni ugasanga ari kumiriye agiye ahantu ntabashaka guhura n'umuntu n'umwe ariko iyo ugize nk'Imana ukaguhuza n'abantu ukiyakira muri ibyo bintu urabona ko arashoboye azo kwevura asumba hageze uno munsi urumva ejo n'ejo bundi Rodrigue nabona support yanyu cyane cyane mwebwe mwatanguye mu muziki imbere nabona support yanyu nibaza ko bizogenda neza cyane agatera imbere sibigamenye nicyo cyane nifuza kumubaza ufise indirimbo zinga bon c'est turi groupe si DJ nyine turi groupe dufite indirimbo zishaka kuri zitanu ufise indirimbo kuri zitanu izo zose mwazikoreye he hari to kwa Jojo nadufasha ubwa mbere nadufasha Jojo muri Arion Record niyo dukunda kudufasha ubanza na Penye muri Bantu Boy adufasha bon n'indimbo Fizzo yaduhaye niwe yabikozemo nyine Fizzo arafite indirimbo yabahaye bon nyene iyindi nizo kuririmba Fizzo yarabahaye indirimbo yego yarabasupportinze
mwamushikiriye gute Fizzo? Bonga tumushikire ko navuze ko Jojo yadufasha na Pena akadufasha. Sasa rero twumvise Pena yateye imbere age muri Bantu Boy. Tuvuga tukungenza ateye imbere reka tumwikore ko ashobora guhura na Fizzo ko niki yatwifuje guhura na Fizzo ko ikanga. Tuvuga ati sasa ko Penere ari reka tumuceko kugira turako twoshikira Fizzo. Acha tubwiye ati je nta kibazo nzobahuza nawe. Niyaca bikora Fizzo murahura turamubwira nkuko nakubwiye ucumvumenga uwumfasha nyine emission umvumenga uwoma emission nawe rero Fizzo duhita mubwira ikibazo cacu bon muri umwanya mvuga yuko yanarize Fizzo yakuwe na amosozi vraiment avuga ati jamwe no ufasha mwebwe nubangize ikoze muri niyi acavuga ati je nabemere indirimbo imwe nkabona muyikoze fresh ni yakabiri muzoronka. Sasa rero bice biragenda turafatirwa ico gihe dukora imwe ntiyabasha kugira kuronka promotion kubera iye gusohoka tugenda. Sasa rero kiragenda uko turisohora. Indirimbo ziri kuri YouTube channel yande Garodri ya Light Love. Light Love niko mwitwa. Ni indirimbo imaze igihe kingana gute isohotse? Bon, c'était 2019 le 13 iyo ndirimbo septembre. N'ubu ko mutarasohora iyindi. Bon, bivanye ku buryo maze ko bigoye mu Burundi. Biragoye. Haba tuja kudodora bon bakatubwira ejo ugasanga nyene baraduhebesheje bakavuga ati nta kundi wako one day tuzoronka kandi ze yuko bicenga ndize ko ngiye ko twibironka. Nizere yuko twokugira kuri mugani Desire Big Fizzo wewe yanabumvise urumva yuko yaranatahuye ikibazo bafise yaratahuye n'ingabirano bafise wewe yaratanze na bimwe yobafasha kubwe nk'umuziki asanzwe azi umuziki mugati je nk'uvyo fise reka ndabibaha umuntu wese uzi ko ufite ufise nizere ko Rodrigue azocakira. Umuntu azofata ijana akaza kuguterera Rodrigue kugira ngo ubike ugati sorosoro rigwiraho rigiye kugira ngo ukore indirimbo imeze neza cyane ngira uzoryakira. Ben ico kirundo yacitega Ben. Isorosoro rigwiraho rigiye no sivyo none. Nasi wavuga none. Nasi wavuga. Sike siko wavuga none. Ndetse arabiju. Nasi wavuga gute none. Isorosoro rigiriki. Sose. Ucuvumva rero Rodrigue urumva rero ati rero umuntu azotanga izoronka igejana uzoryakira. Bon, nta kibazo ko bive ku mutima ukundi kandi ndize yuko bon abako batubona bose nibanganya uburyo. Niyo mvuga ati sinokwanga. Yes, Rodrigue wabora mu bugwayi bwawe cyangwa mu muga bwawe bari abaganga mwabo maje kuganira bakakubwira ko ushobora kwibuza bigakunda canke bakubwiye ko bidakunda uzogumuka? Bon, nageze kugena kwa muganga arambwira ko byokunda. Namaze rero amafaranga aragoye ibi vy'amaso kenshi bitwara uburyo bwinshi. Umva bitwara uburyo bwinshi udafite amafaranga turindira. Ariko urumva bakubwiye ko ushaka kuvuga ugakira? Yego. Okay. Guys, akamu mwakumvise Ben. Reka tubisengere ko Ben n'umukristo cyane asenga. Jerizera abafana ba Budget muri hose wureva muri hose si benshi cyane Rodrigue akeneye umuntu wari wese uzi yuko ufise icyo wofasha. Rodrigue ari ngaha muri crew yabo barakeneye support y'abantu basanzwe bafise ubumuga bwo kutabona barakeneye nuvuga ubufasha buvuye ku muntu wari wese. Beni Berodri uko mugendana mwese ntimubona? Harimo babona wapi mwese ntimubona? Abo bandi bari hehe? Bon, abandi nyine ari bo mu Kanyosha ubundi mu Kamenge. Bon, none muhura gute? Bon, ikintu gihari twege nuko nyine bon sinzi ko ajya mbere mushoye gwana batabona. Nubwo navuze ubwa mbere turi taranture. Mamba mwege mubona murakunda sinema. Siko murakunda sinema. Udakunda sinema akunda ibindi bimusamaza yakora kanura. Twege naho mamba twege na kindi kintu kimwe naciduha nyine two bon kidusamaza. Ni ama instrument musique gukoresha ibintu wumvira ikoresha amatwi mukumviriza kumviriza radio kumviriza mbange mu telefone
ndashaka kuja nko ku ma TV yanyu ikintu nja kuraba je kiza ku je sinza kubona video muri ko murerekana ariko ndumva dufate nk'ibyo mwatumiye ndashaka kumva ikibazo bambajije naje bande bazokimbaza reka ndagikapta ndakinje telefone radio shaka gufata telefone ukaja nko kuri YouTube wenyene ukabyikorera mubigenza gute telefone yako none mutawe ku telefone iri hehe yawe iri ngaho ndani uja kuri YouTube gute bon kuri YouTube ndagenda urandika akuno bigenda usanga ari mu application izira ku irakugida kaka Google kakavuga dufate nk'ubu mamba ari Krista inime zawe okay ndazishizemo ndagatoke Krista reka ndondere Krista ndaklikako ikimbwira Krista telefone boyizana ukabitugirira bon jina application gusa je nkoresha nyene ko ndegereza cyane kubyina usaba nkeneye kuja mu bintu vya kure nyene mvuga ati ngaje mu Google canke ibindi bintu birebire biza gusaba nyene ko naza gufyonda ahantu hatari usanga nfite ibindi bintu ndagakoresha jewe nabibonye mu iPhone Krista sinzi ku zindi telefone ubwira telefone irakubwira ati naka canke nakaguhamagaye naka ikivuga naka ni waguhamagaye cyangwa ngira uhamagaye ukavuga arantu uvuga ati nkeneye guhamagara naka kaboro kitwa ni bari Rodrigue ntashobora kwandika message ya WhatsApp ni voice note gusa bon kenshi dufate nk'iyamaso atarushe hagenda yandika dufate nk'ubu kumuramusha ko yandika ngikunde biragoye kuyu muco mwinshi umva ngiye kuyandika amaso cyangwa ashaka gusinzira cyane gerageza dusome ngatura hani bikona makamarori makamarori kandi kindi ora hari muco mwinshi mbacho usanga ndahari cyabigorana Rodrigue giye twahura jana nzi ko ataza kumenya wamenye gute Rodrigue numvise uvuze umva kenshi batabona kenshi umva amaso abari fe amaso yari gukora amatwi niyo acasubirira yes kumbure Imana tuyishimire kwanza Krista dushimire Imana yo ko yaturemye turi bazima ko ariyo benshi bifuza kubona ariko bikaba bibagora ben uskuna ari abantu barabambwira Fizzo tuguru tubibse guys ni kuri Imana warakoze nukuri iyo nibutse ben harige mbona nk'umuntu avuga Imana warakoze kuko Imana warakoze kundema ukunyeremeje ndabigushimira kuri mwana kandi Rodrigue ndakwizeza ko abakunzi ba Buja bazogira icyo bambaje umuziki ndundi bazogira icyo bakoze kubera munebwe yego ni kumbere dusozera Rodrigue ni kihe kintu wama wifuza kuzovugira imbere ya kamera umunsi waronse ni kiganiro cyambere ukoze bon kuri kamera kuri kamera ni jambere kuri ku radio si jambere sijya okay ni ikiganiro cyambere ukoze kuri television siko ni kihe kibazo wamye cyangwa ni kihe kintu wamye wifuza gati je umunsi naronse opportunité kuvugira kuri television nzovuga ibi cyangwa nzosabi nibiki bon ikintu cyambere wamye wifuze nifuza kuzovuga je vraiment cyangwa kuzosaba cyangwa kuvuga cyangwa gusaba bon je vraiment ikintu cyambere vuga no saba je vraiment ndasavye ubufasha bon kubona zimwe TV yanyu irakurikiranwa cyane mu mahanga surtout no mu Burundi ikintu je no saba bon muri commentaire ndasavye kuko ubufasha bwa mbere ni impanuro ikintu bompanura hama n'uburyo ikindi naco nuko bo supportinga cyane nako bakanshigikira bakaje kuri channel ya YouTube yacu ya Light Love bakayiduza yego kazi yatanga kubahemba namwe hama umuntu yifuza kubahikira akayobora nka gute bon mumva gudurikira kumuririmbira muri mariage cyangwa muri dot ndafise WhatsApp njo tanga numero ntangorane OK 67 481 481 489 na appel isanzwe subiremo 67 481 489 umuntu yifuza kurondera Rodrigue yifuza kumwikiraka cyangwa yifuza yuko bovugana ibindi no kuri WhatsApp uyu muranga kuri zo nimero sivyo no yego no kuri Facebook ni Rodrigue Muco cyane Instagram cyarangwe gatoye misi heza ndashaka kuvuga
Yes. Bene reka dushimire Rodrigue dushimire cyane ko yemeye ko tuganira tumwizeza ko bizogenda neza cyane bikagenda neza kandi dushimira n'abakunzi ba Budget muri rusange abakunzi ba Benishu abakunzi ba Krista turabakunda cyane nari bagiye kumva ko tubakunda namangaruka kumenyesha ko nimwe ba CEO bacu mwebwe twebwe naho twoshika. Yes, reka tubashimire cyane rero kuma mwemeye mugafata umwanya wowe wafashe umwanya wo kuraba video kubikitangura gushika ihere katugushimire tukubwira ko tugukunda sibyo gabe na cyane. Yes, kumbura tuzosubira naho gutaha nibagire kugura subscribe kuri channel yanyu yitwa gute? Yitwa Light Love. Mugore subscribe kuri Light Love kugira ngo bashigikire murabe n'ibikorwa byabo kandi tubibutsa ko guys Budget irabura abantu 3,300 gutyo hejuru bya turonke silver. Why not dushoko i December here uto abandi bakafyonda ko bigakwiye bafyonde no kukazogera kugira ngo bikwire tumere neza na cyane wari uvuzogira uvuge pardon hafi nka in minute yo gushimira ahantu hadufashije bon cyambe ndashimiye Jojo hari hose avyumva ndizeye ko atakubikurikirana haba ndashimiye Peniel muri Bantu Boy ndashimiye Big Fizzo yeme kudufasha bon naco twamuhaye ariko Imana zo muhezagiye ndashimiye na Amipro badufashije vraiment duka stage ya mbere twuriye kuri Star Hotel nibaye twurije hari hose Imana muhezagiye mubahwe maze hanyuma abandi bakambwe nibagiye aribo Krista and Ben Bema nari ya jokes yamaze kudufata ku mutwe kuma rusanzwe ututse ndabona kwakurikirana ndabashimiye cyane va n'ukuri bo ni kenshi narondeye abantu bomwisha emission nk'iyi sinzi ko ari umwanya babura sinzi n'ukuri mwege vraiment mwambere nk'abavyeyi vraiment muri industry nugazo imyaka ingahe nzobashimira n'ukuri vraiment bakoze sana kandi nze yuko na fa proche muzobingira ntangorane turi ngaho ku bwawe Rodrigue udukeneye ushaka gutelefona Benisha cyangwa telefone jewe nta kibazo dushaka kwitaba ama boss muramutse okay ngiye gusaba kuki kanyibuka moya basi kuki yarafise studio ariko nakunze kuboneka muri studio sasa sinzi ko kuzana mu producer wewe bo aba diaspora nagiye bakora Yes, ko muri cyo ni gitoko studio irahari kurandira mu producer cyangwa turandira mu producer imva yuko yokora muri studio Budget hama Kristo sozera niwe watanguye dusozera ni kwa gushimira abafana muri rusangi dushimira mwebwe mwese reka tubwire ati nahagaruka mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Budget bye bye